umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tuza kugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu, akaba aza kubarabana n'igisata ca politiki be n'imigenderanire n'andi makungu, ariko nanone akazamwo inkuru irabana n'agateka kazina muntu aho hari bara rihejeje kugwa vyose mukaza kuvyumviriza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nubundi amajambo yatangaje nubundi yagaragaje ko atantambwe ihari yo kuvugana n'igihugu c'u Rwanda ngo barabe ingene bonagura imigenderanire. Ni mu gihe bwiwe yivugiye ko yamenyesheje ko abarundi bose buzuye umunezero ngo abatanezerewe nabo ari abemeye kuba abaja b'igihugu c'u Rwanda. Kubwiwe ngo uwo munezero uvanire ku ntambwe Burundi bugeze ko aho atamfashanyo canke ideni bugikeneye. Akaba yarabivuze ku munsi w'ejo ku munsi mukuru wahariwe abakenyarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD-FDD. Ivyo yavuze mu buryo burambuye vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe kandi kuri uwo munsi Perezida Evariste Ndayishimiye bwiwe yivugiye ko igihugu arongoye c'u Burundi citegure guha ubufasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere ngo hamwe Uburundi bwoguma ku murindi buriko muri uyu munsi wo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko nubundi mu ibindi bihugu mu myaka iri imbere hamwe Uburundi bwoguma ku murindi wo kurwiza umwimbo hamwe n'iterambere buriko iki gihe nubundi kizoja gitanga ubufasha mu makungu. Ibi navyo akaba yabivugiye muri uwo munsi. Turaza kubigaruka ko navyo mu buryo burambuye, aho mu ijambo ryiwe yashikirije abari bitabiriye ivyo birori. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati hamwe twobandanya ku murindi turiko wo kugwiza umwimbo hamwe n'iterambere Uburundi bugeze ko iki gihe turiteguriye guha ubufasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere. Bamwe bakavuga ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aguma yizeza abarundi ko igihugu kiriko gitera imbere mu vy'ubutunzi, ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi butera bugera aho umwansi ashaka. Ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro uko bukeye uko bwije. Ubu ifaranga ry'abanyamerika bita dolari rikaba ririko rivunjwa amafaranga arenga 5,000 vy'amarundi, nayo amanyaburaya bita amayero akaba ariko aravunjwa ayarenga 5,300. Ubukene bw'ibitoro buguma bwisubiriza mu gihugu buguma butuma abarundi bata icizere ku gihugu. Hamwe rero nuko ibintu biguma bizimba ariko amikoro y'abarundi akaguma ari yayandi. Turaza kubivuga ko mu buryo burambuye. Nandi yose twabateguriye ufyonde subscribe canke sabone niba utari washina ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. No Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ati abarundi bose baranezerewe kiretse abemeye kuba abaja b'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ubu hageze aho natwe dutanga, ndabona Uburundi butakigurana butagisaba imfashanyo ahubwo aribwo bufasha abandi ndavyo umuvuduko tuvudutseko. Ubu tugire dutere imbere. Ngo birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi ubu bose baranezerewe. Umuntu atanezerewe ni wa Murundi yemeye kuba umuja w'ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda. Niwe wenyene ubu ajingitwa. Nico gituma ndabatumye mwebwe Barundi mubahamagare muti vahiyo mujigitwa muze mu gihugu c'umunezero. Mu Burundi ni igihugu c'umunezero. Mu Burundi uhashitse uratwenga. Murandaba bandika ku mbuga ngurukana bumenyi. Abarundi bandika bose nabari mu buja bwa butegetsi bw'igihugu c'u Rwanda bubigisha yuko baza kwica abarundi bene wabo. Nico gituma abarundi ndasubiye kubahamagara nibaze mu gihugu c'umunezero tunezeranwe nabo duteze imbere igihugu cacu gushika aho amakungu azodutangarira. Perezida Evariste Ndayishimiye naho atera kama abarundi kuza mu gihugu c'umunezero. Abarundi nubundi bari mu bihe bitoroshe aho ku masoko ibiciro biguma biduga, ibitoro bikaba vyasubiye kubura, ubukene bw'isukari, umuyaga nkuba, ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi n'umuyaga nkubu gumucikagurika eka n'amafaranga y'agaciro yabaye umuzi wibuye mu gihugu arongoye. Bamwe bakavuga ko nubundi bivyo bisa no guhenda abo bo baravuye mu gihugu c'u Burundi bagiye hanze kuronderayo amahera.
nk'uko kandi twabibabwiye akaba yaritangarije ko igihugu cy'u Burundi citeguriye guha ubufasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere hamwe Uburundi bwoguma ku murindo wo kurwiza umwimbu hamwe n'iterambere buriko muri iki gihe. Iyi ni imvugo yatumye benshi bibaza vyinshi aho kuri ubu igihugu cy'u Burundi cashizwe mu bibanza vy'inyuma cyane mu bihugu bitunze ku isi. Bamwe bakibaza ubufasha kizotanga, abandi bakavuga ko n'ubundi bintu vyasubiye kuzimba ndetse n'ubutunzi bw'igihugu burasubira inyuma cyane, ariko ngo umukuru w'igihugu we akaguma ashikiriza amajambo ameze nk'uku. Ni mu gihe mu gateka kazina muntu mu ntara ya Kirundo komine Ntega habaye urupfu rubabaje cyane. Uyu bivugwa ko yakubiswe n'umukuru w'imbonerakure inyuma y'iminsi ibiri yaracikanye aca arahambwa, abanyagihugu bagasaba ubutungane. Uwo ni umunyagihugu Nkuringoma Jean batazira Kiderege ku mutumba Rushubije. None ninde yateguye kumugandagura? Uwo munyagihugu Nkuringoma Jean yarasanzwe aba ku gacimbiri Ntore umutumba Rushubije muri iyo komine Ntega, akaba yarafise imyaka 54, yari yubatse n'umukenyezi umwe, bari bafise abana 7. Foto yiwe n'ubundi urupfu rw'iyo rero rwateguwe n'abakoze ubusuma bwabereye mu gisata c'amazi, n'ubundi akaba yahora akora mu gisata c'amazi muri iyo komine. Intandaro ya vyose ngo hari uwitwa Musabanganji Jean Marie yahoze arongoye igisata c'amazi muri iyo komine Ntega. Uwo rero afadikanije na Mustanteri Mbanzabugabo Jean Pierre Claver barakoze amanyanga, ubusuma, ubunyonyezi budasanzwe muri ico gisata c'amazi. Muri ubwo busuma havugwamo kugurisha bimwe mu bikoresho vyagenewe amazi, amatiyo n'ibindi, kuko n'ubu hari ikibazo gihambaye c'amazi muri iyo komine. Hari kandi amapikipiki 3 yari yaguzwe kugira aze gusahiriza abakozi muri ico gisata, yanyurujwe kuko atigeze ashikanwa muri komine. Mu nyuma rero umwe Musanganji Jean Marie yarahawe ayandi mabanga yo kurongora indero muri iyo komine. Nkuko tubisanga yagiye muri ayo mabanga ku genekerezo y'16 ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'2023, kuko niho haba kubisikanya n'uwahahora. Mu nyuma kandi haraje ngo usubirira Musabanganje muri ico gisata c'amazi. Aha niho vyatanguriye kugoranira kuko bariko baharura basanze ibintu vyarayogeye, ibintu vyarasahuwe, amapikipiki bivugwa ko yaguzwe atayahari, barabura uko babigenza ngo habe kubisikanya. Mustanteri Mbanzabugabo Pierre Claver na Musabanganji Jean Marie imitwe yaciye itangura gushuha. Igandagurwa rya Nkuringoma Jean ntivyatevye ku igenekerezo y'umunani ukwezi kwa Ntwarante umwaka w'2024, wa munyagihugu Nkuringoma Jean yarateramiye hafi yo kumuhaniwe ku mutumba Rushubije. Niho haza abantu atazi bashika bamuramutsa nawe arabasuhuza, abaca bamubaza ibibazo bijanye n'ayo mazi, nawe arihorera, ntiyabishuye kuko atawe yarazi. Ubwo nyene ku bantu bakimubaza haciye haseruka Nshimirimana Felix arongoye imbonerakure aho muri Ntega, asanzwe agendanira Mustanteri. Felix rero yaciye akubita wa munyagihugu ikibando cyo kwizosi aca arwa hasi. Felix agiye gusokorora imbogita kugira mu cumite, abantu bari bateranye n'uwo muhisi baciye bahaguruka babuza Felix, baca bamubaza bati ugira twicana umuntu turorera umuhora iki? Babantu rero baciye batelefona Mustanteri, atakanya gaheze imodoka ya Mustanteri yaciye hashika. Mustanteri aca yuriza imodoka wa munyagihugu ari kiruruma, bibonekana ko ageze habi. Icatangaje abantu muri ako kanya, Mustanteri yarankiye umuryango we ko umuherekeza. Mustanteri yagize ati tugiye kumuvuriza ku bitaro vyo mu Karusi, murumva ni kure, nimwe muherekeza mwe nimugume aho turamukurikirana. Ariko aha biremezwa ko atigeze amutwara aho mu Karusi. Amakuru dufise akavuga ko Mustanteri yo baratwaye umunyagihugu ku bitaro bikuru vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Inyuma y'iminsi 2 gusa, ni ukuvuga ku igenekerezo ya 10 Ntwarante uyu mwaka w'2024, umuryango waciye ubwirwa ko wa munyagihugu Nkuringoma Jean yitavye Imana.
aha abantu baratangaye kuko atanumwe mu biwe yigeze amubona kwigenekerezo rya 12 ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2024 Musitanteri yaciye ategura amaziko yihuta yabereye kuri uwo mutumba Rushubije. Umunyagihugu Nkoyingoma Jean w'imyaka 54 aba arasezereye isi y'abazima atazi nico azira. Musitanteri akaba ari we yaciye atangura gutera ubwoba abanyagihugu kuko batobishira hanze azovyikurikiranira. Abanyagihugu bakaba bari mu gahinda kenshi basaba ubutungane kuri urwo rupfu, bagasaba ubushikiranganje bw'ubutungane kubafasha. Musitanteri Mbanzabugabo Pierre Claver n'uwo yatumye Shimirimana Felix bakurikiranwe muri iyo komine haguma habera ubwicanyi bubabaje cyane. Aya niyo makuru aragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana iba hezagire.